kubona nzorabira Jeux Olympiques mu gihugu kuri je bibazo bari ibintu byambe bimbayeko rero nibaza ko byo bari vyiza kuko ubundi ko ndarabiyo nza kuzirabira byongera nkabona n'ingene abarundi bagira ama reaction babonye Jeux Olympiques kuko n'ibintu ntarigera mbona rero nibaza ko ari ibintu kiza cyane hanyuma ikimbabaza nuko mbona nivo turiko ari nto cyane dufise abatlete beza nibuka jewe bana hatse imyaka 25 sinshobora kwemera yuko abatlete gushika ubu bafise ingorane twagize mu gihe imyaka 25 yaheze gushika n'ubu dufite izo ngorane nibaza yuko twogerageza ibyo bintu bikuraho kuko gukorera mu atlete nka jewe nababwiye nkora muri Nike akazi kanje bampemba kubera ndi au service w'abatlete ico rero mu Burundi nibaza ko kibuze kuko urashobora kuba uri muri president wa federation urashobora kuba muri comité national olympique urashobora kuba uri club udafise umu atlete nta federation izoba udafise umu atlete nta comité national olympique ibaho rero ico kintu nibaza yuko twogerageza tugahindura culture yacu tukabona yuko umu atlete ari inzahabu w'igihugu tukabona yuko umu atlete ari umuntu akomeye ku gihugu kugira ngo tugume tubakorera kuko nabo badushikira kure kwidogera nibaza ko Francine abigira kubera no atlete azwi akurikirana abandi nabo ngira ntibabivuga kuko batinya kuko nta maresistance nkaya Francine afise uwa mbere abajako ni federation yiwe murazi yuko ari ama federation ya basket ya volley imbere yuko ushika muri comité national olympique wana le comité national olympique ni federation de fédération rero federation y'abatlete niyo ibiproteja abatlete ico ni ico kubabwira abatlete peut-être nabonye Francine ko abivuga na Madame Neige twamutuvugana kenshi ndavuga nti kuko ubaye désorienté ukaza kwataka bataribo abandi baca baje inyuma rero uko impanuro no muha imisi yose yo kwa mafata reference kuri federation yiwe akayituma hanyuma federation yiwe akaba ariyo ija muri comité national olympique kumusabira aho twatumufashije cyane Francine ni atlete ari leje ntavyibushe afise taille nziza nibaza je ndamubona yuko ari umuntu ari mu batlete sinobwira batatu ba mbere mugaba ari mu batlete batanu ba mbere bazoshika mu ba mbere mu bihumbi bitanu Francine n'umuntu azoshobora kwiruka le demi marathon 22 km Francine n'umuntu ari capable yo kwiruka le marathon je nibaza ko Francine mu batlete dufise afise imana yuko azoshobora kuja muri Jeux Olympiques ya 2024 à Paris rero nico gituma mbona yuko numu atlete dukwiye gushigikira cyane kuko aba Francine nabo dufise nga mu Burundi côté technique ni kintu mbona ko cyasubiye inyuma cyane abamenyereza sukuvuga ngo ndiko ndavuga ko batabizi mugabo niba sinzi ko badafise ishaka sinzi yuko nibaza yuko twogerageza tukabaha ikibanza cyabo kuko ugiye ku jembi buraya kenshi ndaje mu comité national olympique y'abataliyana abafaransa narakoreyo aba Espanyol nta comité national olympique nigeze njamo itagira umutekinicien na federation nimwe nigeze njamo ntasanzwe umutekinicien mu Burundi harimwo abantu bagira administration de sport mugabo nta batekinicien barimo rero utari umutekinicien biragugora kugira ngo umenye ico mu atlete akeneye ico nico nibaza ko ari cyo gituma Burundi bwasubiye inyuma cyane hari ibintu twatugira kera je ndibuka nkiga mu 8 mu cisi nigeze mba muhira naheza amashuri ngiye mu ikonji hanyuma tugaca tuja mu marokale bavyita amakan n'amaramezi ni Andre nataki n'inkora ivyo bintu nta bikiriho rero hajya bava ngo Venise Niyongabo ni kubera iki yatsinze umudari wenyene hama abandi batsinze hari ibintu byinshi byahindutse hariho la programmation kera BPS yagirwa na Ministère de Hollande ya Education byagirwa na Ministère de la Jeunesse byagirwa na n'igisoda twese tuwagira amahigano hamwe kugira duhure babanza twamara nk'amayinga 2-3 twitegura
bikasanga biraryoshe cyane ivyo nta bikiriho rero nibaza none ivyo niko ndavuga nta bandi babizi nta bandi babiciyemo wibaza abadutwara muri siporo barabiciyemo iyo rero hariho ibintu bitagenda neza je nibaza igihe cyose bahejeje nka Jeux Olympiques Championnat du Monde baba bicara bakumvikana ati ni gihe cyagenze neza ni gihe cyagenze nabi je mba hanze nababwira ikintu kimwe bona genda neza cyane umupira jewe nakuze umupira uri Bujumbura ubu umupira uri mu gihugu cyose rero nibaza yuko n'izindi siporo zogerageza zigakurikirana uko umupira uri kurakora kugira ngo bahindure na mentalite imaze imyaka myinshi kandi dahinduka nari mfise minima zibiri sobana n'abatinye mugabo kugira ndabigire nari nabiteguye amezi 10 imbere yuko nja muri Jeux Olympiques ngiye ku bihumbi bitandaro nka minima kandi facilement ndabona yuko abo nasiga nabasize binyoroheye muri iyo phase nagize ama 5000 kabiri ndabiheba nigarukira kuri 1500 metres kuko niyo nakunda mugabo mu mutwe nari mfise 5000 muri Jeux Olympiques nabigize pour désorienter aba journaliste hanyuma nkuko mubizi kwizera n'umuntu yaramfashije n'abantwaye Burayi hanyuma niwe yamye arondera yuko Comité National Olympique yemegwa yuko uja mu nzego zishobora kuja muri Jeux Olympiques sino babesha byambabaza kubona kwizera ndibuka yarigeze gusaba muri 92 a Barcelona ngo yiruke sur le drapeau ya Comité National Olympique bari mwankiramo rero ndamubwira nti je regenda wiyandikishe kuri 1500 metres jewe sindahanza kwirukamo kwizera cyabara an Olympie hanyuma naje ndazana medaille d'or gushika n'ubu ni kintu simwebwe musa mubimbaza muzorabe muri Google byose ni kintu kiafe histoire kuko ntibishika mu atleta seda inizi distance kunozeye ku wundi jewe nari mfise imyaka mike je nagira nti naho ntaza kuronka modale ndafise izindi Jeux Olympiques nzogira hanyuma mu nyuma cyangwa badatsinda nari mfise imyaka 23 22 nja ku 23 ubu ndiko mfise imyaka 48 no babwiye yuko harageze ahantu ronka ibiro bikeya mugabo ntavyo nashaka kubona numva ko umubiri wanje utarumeze neza ubu ngenda kwiruka gatatu mu yinga hanyuma ndagira andi exercice kugira ngo ashobore kugira ntuze physique nziza nico kituma no conseil abantu kuko ndazi yuko ugira sport agwara gake hanyuma yo umanuka kabona ufise rasisi tutafise utabara mu mugongo nibaza ko ari ikintu ciza cyane